ndakunda Big Fizzo mo d'abord kwambara Sylvester Masidiza umwana mukobwa nabisitwa murankora ntanari uri biragusha ivyo vya uriki ndumuntu nabindi urambara iboka siringi kareso nambaye nuko mbuyitwereke mwibara atuma ugira odere mbi muri sex inzobe ko yagabanutse asante urakoze nawe bigene neza byose kandi abona bacambaye impeta umusheri wawe yakwambitse ukiri muto umugabo ndayibagiwe Every story matters. Bakunzi ba STV murameze fresh cyenda kunze kuyumvira kubeke aba host bose bakunze gukoresha kanongo yes ba ariko landruza ngo nimba bakariko nkomora ibikisinze muraho rero mumeze fresh by the way jimba ndabakumbuye cyane ariko kandi murazi nkuko byama umugenzo wanje nikwaza nkabashimira umuntu wese akiri kumwe natwe umuntu wese nubwo yo batagifise telefone ariko izina STV ritigira riva mu mutwe wiwe by the way aturi he mu Kinama Kamenge Kinama ino ni so quartier ino ni quartier Muyinga kudi ko turiko turagenda jewe naronsa gatoro kimya nyene ngiye kuvumbura umuntu kimya twiyagi uvuga yuko kumwe namwe usangira urugendo hari umuntu yantijije akaduga mena agenderamwo sasa ngiye no kubazanira agakuru ibyo muza kusamarira uyu munsi ibyo muza kuraba ariko umugambi ni wawo ni nyene ntidukora ikintu gipfubusa cyose ikiganiro canje habarimo donc gutwenga hakabamwe inyigisho hakabamwo by the way ngani kuri ahani kuvyabona vya Yehova mu ba Jehova inyuma yaho ni Weva Vista turi hagati ya muri Barigabura quartier Muyinga na quartier Muramvya tukaba tugiye mu Kinama nyene muri Bubanza by the way sigenda hakumbura mu Kinama sigenda hakumbura sana kandi nka agakuru keza nuko amabisi yatanguye kuboneka kuba amabisi arahagarara ahamagara n'abantu ariko twari tumaze iminsi tuyagwanira mu kuyinjiramo abantu bakaja no muri kapo muri Prodox Imana ishimwe dushimirana leta mvyeyi leta nkozi ibandanya gukora ibishoboka byose kugira ngo bigende fresh bona genda n'umukameramani wanje mbona miri ifoto ze yambaye neza mu bubare bwiza Jesse nzi yuko asyahembwa ahantu habi Barcelona abandi ngo bacha bayita vlog bosi sana freshi bosi sana vipi safi shwari kana mudemu safi saura natumikia hapa ndo bosi jina yake Vava ni sawa gira ukunda mugire publicity Vava fashion mu Kinama muri Muramvya kujya kangana 5e avenue adandaza ibirato byiza by the way wundi musi zondi hariko uno musi ni kubura Kwenda ubwire ngo jewe nkoze ikintu kiziba hello anico rero mu bibi ndondera imiheza giyo yo nkopesha bibiri inge gato bibi ni sawa none meze neza uza kunywa amazi ariko yashushe ubona ari kuzuba inge ndabe ko ndonka akantu gure n'irobo y'ubufu basi
Ni wewe uri umuvyeyi wanje jewe. Eh. Ego. Oya ukurusha ikibacita gute? Igitugu n'igisumbi zose. Amen amen. Urakoze. Imana iravyumva kandi Imana irumva abantu nkamwe cyane. Ego urakoze cyane. Sawa sawa. Asante. Urakoze cyane nawe bigende neza byose. Kandi nawe uracambaye impeta umusheri wawe yakwambitse ukiri muto. Ijoro ryiza rero. Sawa sawa. Jewe mambugana na Vava umukobwa mwiza cyane afise ndaje reka magarare neza. None abazungu ibi bibona bikora abazungu ibi plastiki abazungu bararaba nta muntu muto baho sister ni sawa focus uzura dushorera imisi yose nanje nje kugura yambi rero meze neza nani ro mu boss uyu yitwa Vava fashion sigi wawe Jesse muramboneka namba y'amaroro uyu yitwa Vava ufise imyaka ingahe 28 urakuze yitwa Vava uba mukinama nyene afise iduka ryiza by the way uyu nawe ni umukozi wawe umusaza wanje oya ni umukozi wawe uramuhemba umusaza wanje bo uyu ni umupeti frere wanje jewe niwe adandaza ngawe wewe twara kumaditse gusa ariko publicity irazimvye gusa kubera yuko ngaha ni muhira by the way je mvuka ngaha kujya kane kandi muhira ni muhira nyene foke tuhateza imbere foke abantu je bankunda ndabasaba ko zozoraza kugushorera ninaza n'abatanu uzoca umpemba ijana ijana y'amafaranga y'amarundi nagira amadolari amadolari sinzi ninge naso urayazi none ikibazo ni kimwe kwe koronsa amahera kiri muto arabuze nk'umutahe miliyoni amajana ngaha wewe uziye ko ari anga ngira yariyo basi nka 20 million kwe pana 20 okay abakobwa benshi bafise ibintu nk'ivyo abantu benshi batarakora abahungu gusa bibakorera nawe n'umuhungu yagukorera cyangwa n'umugabo ingufu zanje n'umugabo wanje tubana mu nzu bisabagabo banga umugabo n'abana banga abana babiri ntiwaciye ku ruhande na rimwe oya uragize mariage impeta iri he nayibagiwe reka babyumve neza ibyo birakwiriye ko babyumva oya birashika umuntu akayibagira byashitse umuntu ashobora kwibagira agasohoka atambaye numva impeta yo kwibagira ariko aha boro haguma hevuriwa watanga ufise utuntu duke biguma biba byinshi niko abantu ubagushorera cyane cyane ni kuri abantu banshorera cyane gusenga je ndagize publicité yo kubona ni Vava fashion iri kujya gatanu muri Muramvya ku ikaburimbo justement ari kujya gatanu oya ni hagati yo kujya gatanu no kujya kane nivyo ku ikaburimbo na nimero yiwe reka tuyibabwiye ni gwawe niyo ngaha yiwa baguciye bacaronka ibintu by the way je ndi mu bantu baje kugushorera vuba tuzana umusheri wawe ni by'abahungu vuba oya je sinzagushorera ngushorera by'abakobwa ndafise aba sister ndafise mama ni by'abahungu zonshorera ndabishima yasheri wanje ambara ibizimye sunoronka amara kubigura gusa uzagushorera je vuba ndose umwanya nkeje cyangwa uyu munsi nyine bere bitoro bigoye je mbakuri gata ko je nzogushorera hari umuntu yemereye kado ni umukobwa dusuza kugira like kutora ikintu nganda je nzobabera akarorero keza ariko kandi ndazi abafana banje sinzobura abantu batanu cyangwa 10 bazogushorera kubera je kandi sinzokurihisha murakoze cyane kandi foke ndabishikana kugira ngo dutezanye imbere twese chance rero wabuze isabana bangahe babiri bizira ko abana bari beza cyane n'uyu mukiriya n'uyu wanje nije namuzanye twende sasa numéro 69 989 090 nayumvise tubandanye akana kanjaka uri akana kanje
none ngaha kuri 10 muri banzu gukora iki niho warongorewe mva ngo waracikiye jewe jamais iki sishobora amuya muhungu ujya mu cyamacha so kuraba nibiki uyabeshe niwe warimutse usigaye uba mu kinama waje mba mucara niwe gukora iki ngaha naje kuraba Brenda naje kuramutsa Brenda ba umva nahuzi oya ntacu uzohamenya none turi muri bubanza none muri bubanza kuri 10 miri ikibazo ni kimwe cyonyene ukacushishura neza tusha dutare kudusoni reka kumaramara usigaye uba ngaha niyo bavuga gusozesha kugira gusozesha ni kugira iki bya muntu batwara ku buntu gucikira uracikira rero ndashaka gucikira kandi twajanisha uri ni fatiri hapana tulifatiliana mimi nawe na mwana zafatiliana habuze gato umva uriona ukinifuatilia rote birakumara amazi wapi ikibazo ni kimwe mije amakuru ko turaranga ngo buve muri STV uyavuze ku ngombe muri STV unataolewa uravuga mu ndimi abatahura bagatahura ataolewa uvuge tutamwe guterera hakika jewe umunsi nashese kurongorwa cyangwa bishya muri plan nzobabwira hakiri karogira mwitegure mu nterere ko nitubanye nabi imyaka 2 ndibaza tubanye simiye ku buryo ntareka kubabwira muri famille rero umunsi yageze nzobabwira sheri wawe kwanza yitwana ntawe uri single yego urabona wowe basi kuberi none miri kwanza wewe tubisubire wowe ahandi hantu kura amafaranga ni nana kumusokera ahantu hazimvye urumva umuberewe amafoto tweko tudasa neza nka wewe urabeshe mbeshiki bona mera mfise yawe abo ari abafana batabona statistics agaje skenda gutinya imengo ni wori CEO wanje urabeshe tasema wewe ndo boss wangu none uko mbere cyagara muhamagara ngo rawo ko boss mwe wararenganye nkora akaganiro mberewe nawe kubera umengo bava bibaza wewe ndo boss wangu happy kweli nuko nabirenze by the way yambaye neza kandi uko abafana bakunda rego cyane ko nakubwiye uzura wikosora Jose nambari muzi kubera umuntu nambari muzi kubera no urahena birashukugahena byaje simba menye birashukugahena nkahena guhena ni gute dabo ndabajije ikibazo birashukugahena namusi numwe ndahena niyo nyishura ukwiye kwishura kuko wambaye ukabona ko udahenye ugasohoka ukajya mu bantu ubudahenye for you ubundi abona ko ubuhenye bivana uko yambara nambara nimba bava mu ndahena sindavyambara ngo kwamba ndi kuri kamera niko nambara mu buzima busanzwe impuzu ukunda cyane ni nubwo kubuhe bw'impuzu ukunda cyane ndakundi butura na ndakunda cyane butura igera he haje watanguriye ni he hafate neza none nimbari sinuze bayita gute bari butura ya boro bayita gute ya boka boro ambari boka siringi tu none iki ikola nimba bavuga gute bavuga ikareso sujipe oya ni mengo ni kareso niyo uba wambaye gira ngaho ikareso nambaye nubura yambaye nambaye nuko mbitwereke mwibarabara bari kareso ikareso nambaye bandika ibisusu byonye rero abakobwa atakizambara warayamba nangu ko bari pana ngacana sipe nambaye kwakabaye nagira ipantaro niho sawa uhanura ikibaje batazamba tambaye siripe d'abord kwambara suvêtement si byiza umwana w'umukobwa si byiza anytime si byiza none ndababesha byiki biratuma ugira odere mbi muri sex inzobe ko yagabanutse sinzi mpamvu izuba ryinshi shaka wowe ntabyo ubona mbiri inzobe yagabanutse hasigaye n'agasanduku yangura nyihenda uri mwiza gusa kagabanutse ahubwo ubu ni usa neza kurusha kera wari wamaze kugira ibintu bitabaho ibiki wari wagize inzobe nyinshi man igifuko kuikoroka gato gato wari sinikoroka kabara kuzuza muri STV ntibisarisha gusa karaboneka je nisiga amavuta tanga gapo kabose niko babesha uyasi naye uramanuye nanzo yisiga amavuta wowe wisiga bona y'abakobwa uramanuye nzo yisiga ko atanga gapo uramanuye nzo yisiga ni Albert Smith kwa yisiga musumvyi niyo yisiga nawe maybe ndibatse wewe utazaga kuriwe nuko gusa afata gutandukanye bivana n'umubiri w'umuntu wowe umubiri woroshe sinzi mugomba ntiyafashe iyi n'imishatsi yawe yego none miri je barakunze kumbanza ikibazo kenshi kandi ndavyumvira cyane ngo kubera uko uvyibushe ngo je ndabifise mu ruhande urumva rero abarundi ariko bavuga indimi zitandukanye je ndabifise mu ruhara kuba uvyibushe bo yego nyabaki abandi baca biyumvira ibindi kumbure
aramahera ndagutakoreye aho yani ndana yafise nta musi none umusheri wawe wanyu muherukana ryari shasi nibuka gereranya sindavyibuka neza umaze iminsi ngahe ubikoze nkoze ibiki ibisura nabisutwa mara nkora nta na rimwe uri byo biragusha ivyo vya buriki ndi umuntu nabindi ngo ndiki miri nageze gukora ikiganiro kera nimba nagira nimba nani bakavuga yuko ufise umwana uravyibuka ndavyibuka urafise umwana tutabizi kandi anisha akunda kubimbaza guys je nta mwana mfise sindavyara nyoko yakana umwana basi no kuyakana umwana no kuri Imana nubwo utaravyara abandi ntiyaragera mbwa nzovyara 2025 2024 ubahe mu bisaha bamucarama amaja tanga adresse umuntu ashaka gutembera zo gutembera bana je bari kwa karita hariya ni kuri sinoze kuri ibi bitoro tozavye biragushizwa nanje adresse nabindi wasavye nanje adresse ya home bashaka bashitsi no bamunzu z'ivyumba binga je mba muri chambrette mba munzu rini uteka ndateka chagira niwaza ni muraji wanje samwe kula kwangu baragutemberera gakumba wari tuvuye ko content mucarama n'abakameramani none bawateze sanga bwacuja gukora sanga oya haba nk'isosi mucashika ngo dutaha mucancumba ariko uramaze kuvuga ko abantu bibaza ko umaze kubyara none byibaza ivyo birantaba ikibazo ni kimwe uri wenyene ubu muri STV ntusigaye wenyene urashaka ko bakuturete move ngi nawe uje bakiriwe peke bon yaza yareka byose mbona bon okay bishize twazana umukozi prefer ko twazana umugabo cyangwa umuhungu wari we wese wewe uprefer iki ega wowe buri murejande muri televiziyo yacu bon wari we wese ni bon niwe musani wa mbere ni umusani wa mbere ukunda mu Burundi umusani wa mbere nkunda mu Burundi ndakunda Big Fizzo hama indirimbo ya mbere ukunda mu Burundi ni indirimbo ya mbere nkunda mu Burundi ndakunda iyo ndirimbo ya Mbidata nimba ari focus focus ko byabaye ushoboka gukundana n'umuti ya sport ugakundana byaheze gute bon byaheze gute mwagomba gutware canke arahebanye arahebanye uprefera kuzobana n'umuti ya sport cyangwa n'umuntu ari ngaho ari abantu batatu umuntu wa mbere ni umuti ya sport uwa kabiri ni uri ngaho uwa gatatu ni umunyamafaranga prefera ndi muri abo batatu samara ni bon navyo umuti ya sport kanu kamahera rero mengo ni fresh bon none ubane n'umunebwe Mesi niko muvivu chemba n'umuntu atarondera amafaranga sonazika ni problem amafaranga boguga cuhe ba Steve ngana gute aya hawe unigaze kuma amafaranga ashika mu miliyoni zinga ngo Steve yarayampaye cyo turanahebana turayajya none nayaje ngo mbe muri Steve yampaye nkadandaza nkaho mbana ndandaje naho shampo ono siamu ugaruze ndakubita inkoni no sinamuriye ufite yambwiye ngo ndagoye miliyoni Emilio Brem muri Steve bamanda bakorera imisi ngara ko nawe yaraje kugura na jiwazi by the way akana kanje nubwo tugomba kunganya imyaka James 36 uvuze ngaha je 46 mirongo 46 mwana wanje yaranduta akana kanje kandi urabana katagase nta musheri gafise niko no ndagutema merci beaucoup STV by the way je ndabakumbuye niyo mpamvu bishika nkakoranya kantu nyene ku bwenge asante sana. Every story matters.